tukuririmbira icyubahiro cyawe gisumba byose kibaho nikigira iherezo. tugire Kristo. Muraho murameze neza? Nwengeje nuko twinjiye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu ridasanzwe, izamu ryo kuzuza ububasha bw'Uwiteka. None rero umukama yumve ko atari ukwidadira, atari uguhata, atari uguhadikiriza kw'icubahiro ciwe kizamutse kiva mu marangamutima yacu, kandi turamusabye ngo urwo rugendo rwacu rugende neza, kigere ku gicaniro cyo mw'ijuru, duhabwe umugisha ubwoko bw'Imana. Ndabahaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, aho tuje gusenga dushingiye ku gusoma ijambo ry'Imana dukuzako. Abashitsi n'abasangwa mwese mwiyumve. Uwiteka abahaze ibyiza, Uwiteka abarinde kubabara, Uwiteka abakure kw'iminaniro y'ubwoko bwose, amaraso meranda ya Kristo ahaze ubuzima bwacu ibyiza n'ibyishimo, dukugwe kw'imivumo, umugayo n'agasuzuguriro, agacinyizo katuveko, inema y'Imana ibe mu buzima bwacu igwiriye rwose, duhabwe umugisha ubwoko bw'Imana. Amina. Turacyari muri Samueli wa mbere kigabane ca 29, ariko inyigisho ni y'amajana 227. Biravuga ngo Abafilisiti bankira Dawudi kujana nabo ku rugamba. Abafilisiti bakoraniriza ingabo zabo zose i Afeki. Gatoyi kubera harimwo abashitsi, Abafilisiti bankira Dawudi kujana nabo ku rugamba. Uru rugamba rwari hagati y'Abafilisiti na Isirayeli. Dawudi n'umuheburayo n'umuyisirayeli, sibyo? Mugabo kubera ukwankwa, ugutotezwa n'umwami wa Isirayeli Shawuli, yarahunze acahungira mu Bafilisiti, kandi ahungira ahatwagwa na se wiwe, sibyo? Ahungiye ahatwagwa na se wiwe, aragenda Imana imushiramwo utuntu nyene, akagenda yiga ngo amenye yigirane, akishira mwemera barabana. Dawudi agaragaza ubutwari, Imana ikamuha intsinzi, akagenda agwana agatsinda ko ari kumwe n'umugwi w'abana 600. Icabaye ni igiki? Akisha yishimira Dawudi, yishimiye Dawudi, amugira nk'umuntu nyene nkoramutima azi kurwana. Byumvikana ko kuko ari umwami agiye ku rugamba ko yamutumira ngo bajane. Mugabo ingabo ziwe ziramwankira, titwe ntitujana no mu Heburayo. Ariko muraja kubona ibanga rihishijemwo igituma ingabo zamwankiye. Ubundi Imana iyo ukorana nayo ukagendana nayo, hari ibyo dukorera mu bishobisho, hari ibyo dukorera mu gushaka kwacu nyene tubona umenga niyo ntsinzi, tugomba kunezereza abantu, tugomba kwitabagura ahantu muwumve gose. Kuko ahantu haragaragaza ko nimba uri umugore, ntukibaze ngo kwimaragura kugenda gusa kugira iki. Hari abagore muzi ko abagabo babataye, guca uwifata nk'indaya, ukambara nabi, ukambara iki, uvuga ngo ubukomesheje umugabo wawe, ntuzohirahira. Imana nigomba yuko inzira zayo zica mw'irarira ryacu, igomba ko ariyo ubwayo izogaragara ko ariyo yagize yabikoze. Iki rero nico muja gusangaho. Byumvikana ko nimba ushaka kurongorwa uri umukobwa, ntukavuge ngo uruma ugenda gusanga abakobwa ngo bigezeho ngo uhavure uniba canke ukore ibidahuye n'amarangamutima canke ibidahuye n'ubukristo bwawe. Ni Imana izotuma bikunda. Ni ukuvuga ngo rero ngo Abafilisiti bankira Dawudi kujana nabo ku rugamba. Dawudi yari yanezerewe, muraja kubyumva, ko umwami amutumye ko ngo bajane kugwana. Agiye kugwanya abo yavuyemo, baramwase muguwa kanse simpaka nawe umwanke. Baramwase muga Imana nimwemerera kuja muri urwo rugamba. Kubera ko Imana itamwemerera, ni kubera ko ubwa mbere Imana nigomba kwicira uwo mwami, imwicana n'abiwe bose. Urupfu rwaramaze kuba programe, rwabaye programe ryari igihe muri kigabane ca 28 Samueli wa mbere, cagihe Sawuli yumvise atanzozi. Iyo ubona atanzozi ugira mu buzima bwawe, uribaza ngo uhwanye n'umutima w'Imana. Hari ibintu mwihahira n'abakozi b'Imana akabivuga ngo urumva ngo indoto, ngo harigeze kwa n'ibishobisho byawe ngo ibyo wiriwe mu kivuza trompe. Indoto ni imvugo y'Imana, kandi ntuzonavuge ngo narenda rota nguma ngo iyo narose nibyo narimwo. Abantu bose ibyo biriwemwo babirose. Imana ibirika irakubwira inama myica nkurikizi canke ineza ushobora guhabwa n'ibyo wagorobejemo. Gusa
imisi yose ivuga mu migani kugira ngo iheshe icubahiro abahanuzi bayo, ibaheshe umugisha. Ubundi abihebeye umurimo w'Imana, Imana itatigiye iduhesha umugisha nk'uko byogorana. Ni ukuvuga rero Sawuli agera ku rwego atakirota ngo byemere Samuweli yari yarapfuye, uwari yaramwimitse. Icyabaye n'igikarigiye mwicijwe rya mutima mwiranda mukibaza ngo mukiriho mwo mwarapfuye, acaja kuraguza kandi ari we yari yarirukanye abapfumu acimbirwa. Agiye kuraguza icyabaye n'igikarigiye ati umwami Sawuli kuko atari yamumenye yari yiyoberanije, yaratubujije ngo ntituzoragure, aravuga ngo pfa kugira nta kibazo ntaca kugira. Aca mbwira ati genda unzurire ubu n'ubu, acaja kuzura Samuweli. Agiye kumva Samuweli ngo acabona n'umuntu yambaye ibihuzu byera, umuntu mugizene ameze nk'umusaza agize iki ngo nyene ngo ariko aragenda ngukuru. Nagira mbabwire ko hari iyindi si tuza kubamo iyo tuvuye kuri iyi si, mukwiye kuyitegura neza. Murumva ko Samuweli yakomeje ngo ariko aragenda ngo muzosome. Icyabaye ni igiki? Umupfumu acara kanguka, cabona ko ari Sawuli yamutumye. Samuweli aravuga, Imana iremera kuvugisha umuntu we kugira ngo imukure inkoni ku kashitsi. Avuga ngo uramamira ko urambye uri kurankomangira iki? Uko nakubwiye ko Imana yaguhebye yagukuye kwicubira ikagishaka umusabyi wayo Dawudi, ngo kandi ngo ikimenyetso cy'uko ibyo ndakubwiye ari byo, ngo wowe uri mu kunsanga iyo ndi n'abahungu bawe, avuga uri mu guhorera. Mugiye yamusanze yari ahagiye gute? Agiye kuba mu buzima bubi. Ubu Sawuli ni waceje kuri urugamba inyuma yo kujya kuragurisha imizimu, inyuma yo kujya kwa barumenye acagwayo nkuko babimubwiye, sibyo? None rero wagiye guhangana nawe ni inshuti yahaye indaro Dawudi. Dawudi agombye kuja kumufasha, mugabo Imana irabyanse. Mu kubyanka ntiyacishije muri Dawudi kuko Dawudi yari kubagambarariye wa mwami yamwakira, ahubwo mu kubyanka yakoresheje ingabo zande z'Abafilisiti. Yakoresheje ingabo z'Abafilisiti ziranka ngo ntidushobora kujana n'uyu muntu atabaho, ntidushobora kujana n'uwo muntu w'Umuheburayo, nk'uko bavuba ari umugambi bakaduhagatiza hama bagahavura batwicira abo nyene. Dusome rero muzaba mwabyumvise, mwumva neza ko niba mwabyutse musenga, Imana ntiyemera kuja kugwa mu rudubi, Imana ntiyemera kuja guhereko. Ariko utabyutse usenze uragwa mu rudubi. Iyo Dawudi yajana na Akishi yabaguye mu rudubi. Kubera iki? Abatama b'Abanyisirayeli ntibari kuja kumutora mu nyuma ngo yime ingoma y'ubwami bw'Isirayeli, bari kuvuga atari mubishe umwami n'umwicaye. Ariko Imana itumenyera ibyo dukeneye, ikamenya amayira yacu. Abafilisiti bankira Dawudi kujana nabo ku rugamba. Abafilisiti bakoraniriza ingabo zabo zose i Afeki. Isirayeli icumbika hafi y'isoko riri Iyizereheli. Abatware b'Abafilisiti bagendera imbere y'imigwi y'ijana n'imigwi y'igihumbi. Dawudi n'ingabo ziwe bagendera inyuma bari kumwe na Akishi. Abatware b'Abafilisiti bavuga bati abo Baheburayo bo namaki. Akishi abwira abo batwara Abafilisiti ati ni Dawudi umusabyi wa Sawuli umwami w'Isirayeli. Iyi minsi n'iyi myaka tumaranye nta kintu kibi namubonye ko kuvana umunsi yatoroka gushika n'ubu. Abatware b'Abafilisiti bashavurira Akishi umwami. Abo batware b'Abafilisiti bamubwira bati irungika uwo mugabo asubire mu kibanza wamugeneye kandi ntamanukane na twebwe ku rugamba, yohava duhinduka akatugwanya ku rugamba. Iyo utanguye kwikekwa, Imana ibitanguye gukorana nawe. Iri jambo ngo yohava duhindukana niryo jambo Farawo ngo atarazi Abanyisirayeli, atarazi Yosefu, yatuye kuri nde? Sabwe yatuye kuri nde? Yatuye ku Banyisirayeli. Muzosoma igitabo cyo guhunguka mu kigabane cya mbere. Mu gutangura kubonaniza yaravuze ngo umviriza ngo bahava nyene ngo bategura
ngo kudukorera ikibi ngo kuko baguma bagwiza imbaraga. Iyo ubonye abantu batanguye kukwinuba batangura kuvuga uba ugiye gukomera wamaze kurenga ikirere babereyemo. Reka rero kujyana nawe ngo uri kuhangana nawe ngo mwe namwe wisigura ugiye uhiga kwiga. We ko ari cyo wageneye gukora wuzuza inshingano zawe, ibisigaye uba Uwiteka n'umuryegenye kimwe muri 10, ingendo zawe zose uziyoboza umukama, urabe ingene ukomera zose bikazaramage. Mbega ujya yogira iki kindi kugira ngo asubize hamwe? Rungika uwo mugabo asubire mu kibanza wamugeneye kandi ntamanukane natwe ku rugamba, yohava duhinduka akaturwanya ku rugamba. Mbega ujya yogira iki kindi kugira ngo asubize hamwe na shebuja atari uguca imitwe aba bantu bacu? Urumva baranabirunze, babihaye akunyu n'utuvuta n'agatunguru. Baravuze ati cyakora cyaduca imitwe kugira ngo yiyunge na sebuja avuga ati nagukwiye kwabazi. Mugabo Dawudi yari ndamucurarangira ibifukunyi bikamuvako bikarangira muteye icumu, sibyo? Akibikarangira amugize nka kurya, niwe yoza kubakora ibintu nk'ibi? Nabyo yari gukora. Mugabo wari umugambi w'Imana. Ubu sumwa Dawudi baririmba batamba bavuga bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawudi nawe yica ibihumbi n'ibihumbi. Akishi ahamagara Dawudi amubwira ati ndarahiye umukama muzima, wewe uri intungane. Jewe mbona ko byari kuba byiza uje tukajana ku rugamba kandi tukagarukana mu icumbi, kuko atakintu kibi nakubonye ko kuva umunsi waza gushika no. Ariko abatsare bo babona ko utari mwiza. Ubu rero subira inyuma ugenda amahoro kugira ngo ntihagire ikintu wava ukora kibi mu maso y'abatsare b'Abafilisiti. Niwamegwa n'Imana naco uzoba. Hambwe ati tekana, kuko ibirego bamuhaye byari gutuma umwami aca mwica akavuga ati reka bagukureho rero kwanza. Ababirega ati niweshe Goliyati niwe aragarariye Ubufilisiti. Abahaye ibirego ngo duca imitwe yogirana, aravuga ati n'ubundi none ntitugenda, agasigara rirara mu bagore bacu. Mugara mwicecekera mbwa ati subira inyuma amahoro. Cyane igikundiro cy'umukama murondera Imana irahari. Dawudi agira Akishi ati none nagize iki canke wabonye iki ku musagi wawe kuvana umunsi narenguka imbere yawe gushika ubu cotuma naja kugwanya abasi ba databuja umwami wanje? Dawudi yamye yihambira, yamye agerageza, ariko ntibyakunze. Akishi yishura Dawudi avuga ati jawe nazi neza kandi ndabona kuri mwiza, umeze nk'intumwa y'Imana. Ariko abatware b'Abafilisiti bavuze bati ntazodugana na twebwe ku rugamba. None rero ubyuke kare mu gitondo hamwe n'abasuko ba shebuja mwazananye, murabyuka kare mu gitondo, hajya bukeye abariho mugenda. Dawudi abyuka kare we n'ingabo ziwe kugira ngo bagende hakiri mu gitondo basubire mu gihugu c'Abafilisiti. Abafilisiti nabo baca baduga i Yezereheli, donke bagenda gutera urugamba. Mwumve neza ko inzira z'umukama ari nziza gusumba inzira z'abana b'abantu. Dawudi akurikirana Abahamaleki. Aho Dawudi n'ingabo ziwe bashikiye Itsikurage ku musozi ku munsi ugira gatatu, basanze Abahamaleki barateye muri Negebu n'Itsikurage. Bari batikije Tsikurage, kandi Tsikurage mwibuke ko ari ca gisagara umwami Akishi yaha Dawudi ngo genda wibere ngaha, amufashe nk'umusazi. Agati we genda wibere hariya, mugahakorera ibitangaza. Barateye muri Negebu n'Itsikurage. Bari baratikije Tsikurage kandi bari bagihaye umuriro. Bari bafashe abagore bari muri cyo babagira imbohe kuva ku muto gushika ku mukuru. Nta numwe bari bishe. Murumva ko abagabo bari baje na Dawudi ku rugamba, nta numwe bari bishe, habaye Imana. Ariko bari bagiye babajanye igihe bafata akayira. Dawudi n'ingabo ziwe barashika mu gisagara basanga cayigiye. Abagore babo, abahungu babo n'abakobwa babo bari babatwaye babagize imbohe. Dawudi n'ingabo bari kumwe baraturikisha bararira gushika naho bataba bakibasha kurira. Agiye ku rugamba baramwangiye.
aragarutse asanze inzu zahiye iki n'iki. Murumva Dawudi, nagira amabwire y'Imana ibona ko uzokomera iragukomeretsa. Ariko ikintu nkundira Imana, muzosome Yobu 5, Imana niyikomeretsa kandi niyivura. Iragukomeretsa. Dawudi yarababaye ku mpande zose, si ibyo gusa rero, mwumvirize. Dawudi n'ingabo ziwe barashika mu gisagara, basanga cayigiye abagore ababo, abahungu babo kumwe n'abakobwa babo bari babatwaye babagize imbohe. Dawudi n'ingabo bari kumwe baraturikisha bararira gushika nabo bataba bakibasha kurira. Na bagore babiri ba Dawudi, Ahinohamu w'Iyizeraheli na Abigayeli, mumva Iyizeraheli kandi ariho hagiye gutegwa. Na Abigayeli yahoze ari umugore wa Nabali w'i Karumeli, bari bagize imbohe. Dawudi yuzura intuntu nyinshi kuko abantu banama kumwicisha amabuye. Abantu bose bari buzuye intuntu, umuntu wese yiyumvira abahungu n'abakobwa biwe. Ariko Dawudi, mwumvirize Dawudi, mwumvirize amakuba ya Dawudi. Bajanye umwami Akishi yamutumiye ashaka kuja kumufasha, aramwirukanye, ingabo ziwe ziranze. Nabwiye ko ari umugambi w'Imana, kuko Imana yari bizi ko Abafilisti uko bagenda bameze kose badakeneye ingabo zikomeye. Imana yamaze kwiyicira, yamaze gutanga, yamaze gukura imbaraga mu mwami w'Isirayeli. Nukuvuga nawe ari kugenda urusoni nka burya kwa Goliyati, yishwe n'akabuye kamwe. Ntibyasaba ingabo nyinshi. Nico catumye Imana ibuza Dawudi, kandi ku ntego z'uko kumva Dawudi n'abamubwishe Sawuli mu gihe mu gihe cy'ukongera kuyoborwa na Isirayeli. Dawudi ntiyari kwimikwa n'ibyari gukunda ko PV zaratangwa. None ageze ni mwirasanze abamaleki bateye igisagara ciwe. Abamaleki Sawuli atica Imana yamurungitse kubica kuko bari barabyonza akarere k'Imana. Ngo Dawudi raciye asanga babyonza akarere. Mumvirize ingene icyaha kirandagata. Babatwara abagore mugabo ntibashoboye kubica. Ni ikimenyetso cy'uko Imana ikiramubwira ati komera. Ari banga rimwe ngomba kubabwira, iyo Imana ibona ko ahantu uri uzova uhidadira ntihaguhezagirira, iragukubita inkosha ukahaba. Iyo Imana ibona ko utazokirizwa muri urwo rugo urimo kandi he wari ufise ingabire, ndabarahiye Imana irarukunyaga ukagenda. Dawudi Imana yamunyaze iki gisagara c'Itsikulagi kuko Imana yari bizi neza ko azoca yitsimbatara gumanga kandi ari mu Bafilisti. Iramwereka ati wiga nawe uri mu Bafilisti n'Abakishi atokugwanya, hari abandi bazokwinjira bakugwanya. Akazurimwo umurimo urimo ikintu cyose kitubahisha Imana kandi Imana ikubona mu icubero cyayo, kuko muri twebwe hari y'Imana, hari y'ubutunzi bw'Imana. Sikeshi iteri gutakaza. Niyo mpamvu mudakwiye kwimvira ngo bazoje muriro nibo benshi, ahubwo nimukorere ijuru kuko rirahari. Twarari ni wacu. Mureke kubaho mwigana abandi, kubaho nk'abandi. Buri buzima bwose buryoshwa nuko wiyumva kandi wumva ko hari imbaraga, hari ikintu kurakora kigaragaza akamaro kawe. Dawudi Rwanda yuko abamaleki bacibaza gutera Itsikulagi, ahubwo na bamwe bari kumwe barahindukiye babiteye kuri Dawudi. Ibigaze babona ko ari intego y'Imana, babiteye kuri Dawudi. Avuga ati abahungu n'abakobwa bose ngo kiniga. Dawudi nawe abagore biwe n'abahungu biwe, wewe na Selimu sibyo babatwaye, mugabo baraje baramwigaramye. Dawudi rero nawe ngo yuzure intuntu nyinshi, nabo bari kumwe ahubwo bakanama kumutera amabuye. Wagiye nk'umwami usuzugurwa mu kutajya ku rugamba, wararitse ngo waje ku rugamba uraje, usanze wasuzugurwa bagutwaye umuryango, uri n'abatwaye imiryango y'abandi b'umwami ntibyakunda. None nabo mwari kumwe barakwigaramye, ntibagomba mutorera hamwe umuti ibyo bibazo, ahubwo bumva bo kwica. Dawudi yongera kuzura intuntu. Ngo ariko Dawudi, mviriza, Dawudi yuzura intuntu nyinshi kuko abantu banama kumwicisha amabuye. Abantu bose bari buzuye intuntu, umuntu wese yimvira abahungu biwe n'abakobwa biwe. Ariko aka kajambo ariko, Dawudi asubira kuremerana mu Mukama Imana yiwe. Iri jambo gusubira kuremerana ni ubutwari.
ni ubutware budasanzwe, ni ubutware bw'Imana mu buzima bwacu. Ntuzohererwe ngo nuko utarabyara, ngo nuko utararongora, ngo nuko utararongorwa, ngo nuko ngo bakuvuga, ngo nuko wibye, ngo nuko wasambanye, ngo nuko wishe, ngo nuko wagotse, ngo nuko wakorewe, ngo nuko warozwe, ngo nuko wagwaye ukaremba. Tuzo iri jambo riza kuvuguruza, kwihebura, kwidodomba, kwiyahura, kwibabaza, kwiyanka, kwimaramaza, kwisuzuguza. Umuti w'ibibazo byacu byose uri muri iri banga riri muri Samueli wa mbere 30:6. Dawudi yuzuye intuntu nyinshi kuko abantu banama kumwicisha amabuye. Abantu bose bari buzuye intuntu, umwe wese yumvira abahungu biwe n'abakobwa biwe. Ariko Dawudi asubira kuremerana mu Mukama Imana ye. Gusubira kuremerana mu Mukama ni kugira icyizere Imana ko igifise icyo yakora ku buzima bwawe. Harya wananiwe, inkota ufise yananiwe, diplome yawe yananiwe, ubwiza bwawe bwananiwe, amafaranga yawe yananiwe, ibitoma yawe yananiwe, ku bushakashatsi muganga yananiwe, ongera uremerane mu Mukama. Imana yombi ikaba ariyo titire nandika, nguyu muti w'ibibazo byose bihanamiye umutima w'umwana w'umuntu. Kongera kuremerana mu mutima ni kugirira icyizere Uwiteka. Mubihabwe mu izina rya Yesu Kristo, nanjye ndabihawe nyaguhora ku ngoma. Harya naherewe, harya nanijwe, byose byaheze, mbona ko atamwana w'umuntu wo kunsova. Mukama, nemeye kongera kuremerana muri wewe. Dawudi asubira kuremerana mu Mukama Imana yiwe. Dawudi abwira umuherezankota Abiyatari mwene Ahimeleki ati, ndagusabye unzanire ifodi. Abiyatari azanira ifodi Dawudi. Ntiyisunze ubutware, ububasha, ubushobozi bw'umusaseredoti, ahubwo nawe ahagaze mu bubasha bw'Imana iri muri we. Avuze ati, kumuri ariyumvira ati umusaseredoti avuga ati, noneho we byayangaye byagize ntacyo mfise nokora. Niko bimere, niko Yesu Kristo yavuze, muzobisome muri Luka. Yariko aravuga umugenzi w'ukuri, ariko aravuga umunyisirayeli yaragiye ariko bakamufata bakamukubita. Umusaseredoti yaraciye aravuga ati, nacu cera. Umwene Levi aravuga ati, nta turu ufise, nta cacumi ngo gusaba imbabazi. Dawudi rero azamuye ubutware bw'Imana mu buzima bwiwe. Dawudi arakoze iki se? Dawudi arabwiye umuherezankota ati, mpereza ifodi. Ifodi yarimwo utubuye tubiri turimo, yari ijeje kugirane. Harimo utubuye tubiri tujeje gupfindura ubupfindo. Buri hagati y'umuntu n'uwundi, cyabushingiye ku kuburagizwa kw'amarangamutima y'umuntu. Asaba ifodi. Asabye ifodi yuzuye intuntu. Ni nko gusenga mu gihe cyawe cy'umubabaro, bihamagara ubutware bw'Uwiteka, kuko abandi bagiye kuraguza, bagiye gusambana. Ni nko gutorera inyinshi y'ibibazo byawe mu rukundo rw'Imana. Abiyatari azanira ifodi Dawudi. 8. Dawudi ahanuza Umukama avuga ati, nokurikirana, murazi ko aricyo cyamye kimutunga kwanuza Umukama, nokurikirana izi nteko nozihambye. Nawe rero amubwira ati, zikurikirane, nta kabuza urazihambya kandi uzinyage. Dawudi ntazi aho zaziye, ntazi aho zagiriye, ntawe umuhaye amakuru, ntazi ngo nibi. Abajije Umukama, nta kabuza urazihambya kandi uzinyage. Hari abantu mwatakaje amahirwe yo kubaza Imana, muhomba ubutunzi bwanyu, zirinjira zirabubakora. Kuko Dawudi yatabaza Imana, Imana ntiyari kubahagarika. Reka mubyumve. Dawudi rero aragenda, we n'ingabo ziwe zigizwe n'abantu 600 zari kumwe nawe, bashika mu mubande wa Besori. Abandi basigaye baguma aho bari. Dawudi ashishikara gukurikirana za nteko, we n'ingabo zigizwe n'abantu 400, kuko ingabo zigizwe n'abantu 200 zari zagumye aho ziri.
zari zarushe zidashobora kujabuka umubane wa Besori. Basanga umuntu w'umunyamisiri mu gahinga, baramufata bamushira Dawudi, bamuha umukatsi ararya, bamuha n'amazi aranywa, bamuha akarobe k'amatenayi n'imisoko ibiri y'imizabibu ikabye ararya, abona guhembuka. Hari haciye iminsi 3 n'amajoro 3 ataco kurya arya. Murumva ko bari babanyaze imyaka bakabitwara imyaka ata n'amazi anywa. Dawudi amubwira ati uri uwo kwande kandi uva hehe? Nawe avuga ati jewe ndi umuhungu w'umunyamisiri, umusuku w'umugabo w'umuhameleki. Databuja yarantaye kuko maze iminsi 3 ndwaye. Yamutaye ngo abinderetsi yaba Dawudi. Hari abantu babataye Imana igomba kugira gutabara abandi, ugatabwa ukankiriza, kumbe Imana igomba gukiza igihugu cyayo. Kuko sino umuntu n'umuvyimba ari umuvyimba umusirikare ntawusiga. Ni twebwe twateye Negebu na y'Abakereti, dutera intara ya Yuda na Negebu ya Kalebu. Sikurage tuyiha umuriro. Dawudi amubwira ati woshobora kumanukana ari izo ntego? Nawe amubwira ati banza ndahira Imana ko utazonyica canke ngo une mu minwe ya databuja, ndaheza ndakumanukane ari izo ntego. Aca aramumanukana, asanga abahamaleki bakwiragiye mu gihugu cyose, barya banywa bagira iminsi mikuru kubera ibintu byose bari banyaze mu gihugu cy'Abafilisiti no mu gihugu cy'Ubuyuda. Narababwiye igihe muzobona icyo mumaze kugera ko mukumva umutima wanyu usigaye mu kwidagadura, mu kurya, mu kuboregwa, mu kunywa, mugira muzomenye ko mufashwe mpiri. Kuko wa Mungu yasambanye umukobwa, yasambanye Tamani, babana babiri b'abahungu n'abakobwa basambanye na ba Dawudi. Ni Tamari mushika wa Abusalomu na Amunoni bavukana muga ko bagore batarumva. Murazi yuko bamufatiye mutego w'inzoka. Abusalomu yavuze ati muje kumuhereza ko mubindi w'umuvinyu. Aba ari we nyo cyane kugira ngo amaze korerwa muce umudi. Yari kuyikora. Hasuweruse urugo rwiwe yo karindagira gahinda kavashidi kwahinduwe ngo yari amaze amezi 6, misi 180 bagabana. Cyangwa kuzi biharuro n'umugore wiwe aravuga ati cama kumende mviro mwamikazi. Nimuzogegwe nuko imavuga ngo yaduhaye byinshi turya, uzogegwe nuko dufate ngo Imana yarakugaburiye ikakwambika, uzonezegwe n'umusi ugaburiye abandi ukambika abandi. Mwakunezegwa n'ibintu by'ibishobisho, ibintu bishangana nk'uko. Noneho Salomo yavuze neza ngo umwami nakugaburira ku meza ngo mukubirya uzoza umwihweza nk'uko nguze umwihweza ngo kuko ngo hari igihe uzoga umuyabagura ishavu ryiwe rikavumbuka akakwica. Ubundi wokoza ati none ko umwami atigera buri byateka ibyo mu gihugu byose bari guhe bisigurike busi burya basi Salomo icyo aravuze n'igiki. Niko yabwiye umuntu ati nubona Imana yakugaburiye gaburira abandi. Ureho gumuyabagura gusa ubu mukunzi ibindi bintu byose biza kuri wowe. Tanga akazi, irihira imyenda bayifishe, bohoza ababoshe, ruhurira abarushe, ambika abagenda gusa, gaburira abashonje, icarana n'abantu banaho nikora. Ndanabashimiye abantu muri ko muraterera icyo gikorwa, natwe tuzogikora ku itariki 17 kandi indwi nihere mutaterereye, muzaba muri ko muraka gukorera umugisha. Nabwiye ko ari ire ijya yo kugira ubundi mbuto mwarayiteye kandi mwari gutera mutasizemwe amazi. Ubu ni ire nyene bige byugira kubagarisha kugira ngo Dawudi ahe byose asanga abahameleki bakwiragiye mu gihugu cyose, bajya banywa bagira iminsi mikuru kubera ibintu byose bari banyaze mu gihugu cy'Abafilisiti no mu gihugu cy'Ubuyuda. Dawudi ahera mu mutwenzi abatikiza gushika ku mugoroba wa bukeye bwaho. Nta muntu n'umwe muri bo yarusimvye ko bari baburiwe.
kiretse imisore amajana ane yaciye isimbira ku ngamiya igahunga. Dawudi agarura ibyo abamaleki bari banyaze, gutyo Dawudi agarura n'ab'abagore biwe babiri. Nta n'umwe yabuze, yaba umuto yaba uwukuze, umuhungu cyangwa umukobwa, cyaba ikivuye ku binyagano canke icyo ari cyo cyose mu byo bari batwaye byose. Dawudi yabigaruye byose. Dawudi atwara ibitungwa bito bito byose na binini binini. Abari bashoreye ibyo bitungwa n'ababigendera imbere bavuga bati, ngibi byanyazwe na Dawudi. Hanyuma Dawudi arashika aho za ngabo zigizwe n'abantu amajana abiri zari zisigaye. Mwumvirize umutego. Yajanye n'ingabo amajana atandatu, barajana kwa Akishi arabirukana, baragarukana bose basanga baranyazwe imiryango. Ahanuza Imana aravuga ati, ndabakurikira, ati bakurikirana bafata kandi urabanyaga ibyo wafise byose nabakuzirikiye. Sibyo? Iyo mubona iyo ubona waratakaje ishyaka ry'Imana ukabona umengo uzomenye ko Imana ikuzirikiye ahantu uzodiga. None ubu rero baragarutse. Dawudi arashika aho za ngabo zigizwe n'abantu amajana abiri zari zasigaye, kuko zari zarushe ku buryo zidashobora gukurikira Dawudi, bagaca bazisiga mu mubande wa Besori. Ziza gusanganira Dawudi no gusanganira ingabo zari kumwe nawe. Umva ko hajanye n'amajana ane hagasigara amajana abiri. Hanyuma Dawudi yegera izo ngabo azibaza ko ari ingabo zari kumwe nawe. Hanyuma Dawudi yegera izo ngabo azibaza ko ari amahoro. Umuntu w'inabi wese n'uwo wese w'imburakimazi mu bantu bari bajanye na Dawudi bishura bavuga bati, kubera ko batajanye natwe ntituzobaha ku byari byanyazwe. Uva ngo abantu b'inabi kandi b'imburakimazi ngo ntacyo tuzoba. Umva barushe bagwaye, mbwa ngo ntituzobaha ku byari byanyazwe twagaruye, kiretse ko umugabo kandi harimwo n'ibyanyazwe byoho kandi bari kumwe, kiretse ko umugabo ahitana umugore wiwe n'abana biwe babajane bace bagenda. Ariko Dawudi avuga ati, bene wacu ntimugire gutyo mu by'Umukama yaduhaye, we yatuzigamye. Umva umutima wa Dawudi, agata no mu minwe yacu intego zari zaduteye. Mbega ninde azobumviriza muri ibyo bintu? Umutagi w'uwamanutse ku rugamba n'umutagi w'uwasigaye acungereye imizigo yitegerezwa kungana, bose bazogabura co kimwe. Uko niko byabaye kuva uyo munsi no mu bihe byakurikiye, babigira itegeko n'ingingo muri Isirayeli gushika n'ubu. Uwasigaye acunze umuzigo n'uwo uri kuri tere bahabwa umugisha umwe. Umwigisha w'ijambo ry'Imana n'uwaryumvise akarishira mu ngiro bahabwa umugisha umwe. None nimba mutariko murakorera umugisha mwumva bizogenda gute? Cungera kandi mucungereze ubutunzi bwanyu. Dawudi ashitse i Tsiguragi acarungika abakurambere bo mu Buyuda n'abagenzi biwe acarungikira abakurambere bo mu Buyuda n'abagenzi biwe ibivuye ku byanyazwe, avuga ati, ngiyi ingabire muhawe ivuye ku byanyazwe abansi b'Umukama. Arungika. Umva umutima wagutse, umutima ukwigwamwo abandi. Arungikira kandi ab'i Beteli, ab'i Ramoti muri Negebu, ab'i Yatsiri, ab'i Hateri, ab'i Suvumoti, ab'i Shetewoma, ab'i Rakari, abo mu bisagara by'Abayerahemeyeli, abo mu bisagara by'Abakayini, ab'i Horuma, ab'i Bori Hashani, ab'i Hataki, ab'i Heburoni no mu bibanza byose Dawudi yari yaragenduye we n'ingabo ziwe. Kuri uyu munsi reka ndagasozere na gatoyi gasigaye, naho umwanya uri kuranjana. Urupfu rwa Sawuli rero. Uwo munsi hari urugamba rw'urupfu rwa Sawuli, kugira ejo tuzoje muri Samweli wa kabiri. Ngo urupfu rwa Sawuli. Abafilisiti bagwanye Isirayeli, ingabo z'Isirayeli zirahunga ziva imbere y'Abafilisiti.
murumva ko Dawudi yatabawe, Imana yamweretse ko ari kumwe nawe Akishi yamwirukanye, kumbe yari kumara iminsi itatu agwana, iruhande yuko yari kuba umwami yaguye mu ntambara Dawudi arimwo. Dawudi niyo kwimya ingoma y'ubwami bw'Isirayeli ntibyokunze, iryo tegeko ntiryamwemerera. Ikindi naco yari igihe yotevye agasanga abagore biwe baragize n'abana. Mwumva ingene Imana itubera, kandi Dawudi ko baratuntuye mu gakamba Imana iramutabara. Abafilisiti bagwanya Isirayeli, ingabo z'Isirayeli zirahunga ziva imbere y'Abafilisiti, inganda ziratsikira ku musozi Gilibowa. Abafilisiti basugereza Sawuli n'abahungu biwe. Abafilisiti bica Yonatani yongeye kubona na Dawudi. Imana ngiye mbona ngo Yonatani yarapfuye, navuze ariko Mana urarenganya bwa bundi Bibiliya irabesha. Umva nagize agahinda ko nabona ubutwari bwa Yonatani, mugabo nsanga Imana yari ibishe. Yonatani yapfa ko umuryango wa Dawudi hasigaye Mefibosheti gusa. Amuzoyibona tubone ubwo buzima. Yonatani, Abinadabu na Melikishuwa bene Sawuli. Urugamba ruremera kuri Sawuli. Abarasisha imiheto, abagabo bazi kurasisha imiheto bamwibuka ko acagira ubwoba bwinshi kubera abo. Umva ko Imana abanje kumubabaza ibanza kwica abahungu biwe. Sawuli acabwira uwamutwaza ibigwanisho ati, kora inkota yawe mu bwubati uyinsogoteshe kugira ngo izo ntagenyerwa ntizize kunsogota ngo zinyice nabi. Ariko yamutwaza ibigwanisho aranka kuko ubwoba bwari bwamutekeye. Niho rero Sawuli yaca afata inkota akayitako, donke yayiryamyeko. Uwo ukwiye kurondera Imana kuko idafise Imana upfa nabi kweri. Uwo yamutwaje ibigwanisho abonye Sawuli apfuye, nawe nyene aca yita ku nkota yiwe apfana nawe. Barasunewe ugasunewe nkanopfa ntiyishe. Sawuli abahungu biwe batatu, uwamutwaza ibigwanisho n'ingabo ziwe zose, mwibuke ko Dawudi ari watanguye kumutwaza ibigwanisho, bapfira rimwe uyo munsi. Abantu b'Isirayeli bari hakurya y'akabande n'abari hakurya y'uruzi Yorodani barabona ko ingabo z'Isirayeli zihunze, kandi ko Sawuli n'abahungu biwe bapfuye, baca bata ibisagara byabo barahunga. Abafilisiti baraza babyiberamo. Bukeye Abafilisiti baraza gukoba imigimba, basanga Sawuli n'abahungu biwe batatu barambaraye ku musozi Gilibowa. Baca umutwe wa Sawuli bamwambura ibigwanisho byiwe, baraheza barungika mu gihugu c'Abafilisiti no mu micungararo, bamenyesha iyo nkuru inzu y'ibigirwamana byabo no mu gihugu. Bashira ibigwanisho bya Sawuli mu nzu ya Ashitoreti, baca babamba ikiziga ciwe ku ruhome rwa Betishani. Aho baba Iyabeshi muri Galahadi, aho ababi Yabeshi muri Galahadi bumviye ibyo Abafilisiti bari bagiriye Sawuli, abagabo b'intwari bose barahaguruka bagenda ijoro ryose, bakura ikiziga ca Sawuli n'ibiziga by'abahungu biwe batatu ku ruhome rwa Betishani, baca bagaruka Iyabeshi babituririraho. Umva ko ibiziga biturirwa. Hanyuma begeranya amagufa yabo bayafuba munsi y'umumanda wa Yabeshi, baca bamara iminsi indwi bisonzesha. Irabaha umanuko. Samweli wa mbere kirasozerera. Niki twokuramo? Kubaha Umukama biguhuza, kutubaha Umukama biguhuza n'urupfu rw'agashinyaguro. Kandi umwana w'imbeba azira kwa nyina, ibyaha by'abadata turabizira tugahwera. Kugira umutima wagutse bituma Imana igutabara mu makuba y'ubwoko bwose. Mukama duhezagire, utugire neza, uturinde kubabara, utwagure, tunezereze, utubohore, udutabare, kandi uduhice umutima wacu gusabye. Iki gicaniro kitubere ubuhungiro n'ubutabazi, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha no mugwiza. Amina. Mwarahezagiwe, gira umugisha muri abana b'Imana.